hari igihe uvyikeka kubera yuko atabuhinga ufise bwo kubiraba, okay? Hari igihe ushobora kuba nyene wumva umenga ntutekanye ukaguma wiyumvira mbebasha nta muntu yoba akoresha Facebook yanje, nta wundi muntu yoba yarampakinze. Eske Facebook yanje vyoba bimeze gute? Hari n'igihe nyene uza muri Facebook yawe ugasanga ama message yawe basanzwe bayasambura, ugahita ubona ko hari undi muntu akoresha Facebook yawe, okay? None wobimenya gute ingene hariho undi muntu akoresha Facebook yawe? Nico cigwa cy'uno munsi. Ni gute uwo muntu umaze gusanga akoresha Facebook yawe woca umukuramwo mwibanga rikomeye cane akisanga Facebook warayivanyemwo iwe atavyo yarazi? Nico cigwa cyo kugenda bategura uno munsi. Ugumane naje gushika impera ya video, ndagusaba kubanza gukora subscribe kuri no channel yacu ya YouTube yitwa New Life Studio Bugenyuzi, kandi nimba video yiravye kuri Facebook banza kuri suivre, kandi suivre hano hejuru kandi jambo ry'ubururu hatagira video nimwe ubwenge zo kwigira gucika. Hanyuma wandike no muri commentaire kindi cigwa wifuza ko tugukorera, kuko by'umwihariko ivyigwa byose dukora n'abantu baba barabigiye babidutuma, okay? Hanyuma guys, ingene ushobora kuraba Facebook ko atawundi muntu bayiguconnecta, ko atawundi muntu bayikoresha. Ikintu cyambere cingenzi urumva urabanza ukiconnecta muri Facebook yawe, alright? Urabanza ukiconnecta muri Facebook yawe, hanyuma umaze ukiconnecta muri Facebook yawe kugira ko atawundi muntu ayikoresha, waza gufyonda ngaha hejuru nyene kutubura mu dutatu. Umaze gufyondaho murabona hano handitse paramètres et confidentialité, aha waza kugafyondako kuko hari usanga biri hidden nkuko ugishe kusanga bimeze uko uco cyana kuri kano ga parametre nkuko. Hanyuma umaze gusana kuri kano ga parametre ushobonuka aha hepfo kuri parametre iyi aka gatoya ukagafyondako nkuko. Hanyuma sinzi ko muri ihweza neza murabona akantu k'ubururu, aha akantu k'ubururu kanditse ko ngo en savoir plus dans l'espace compte. Aka kantu ucuza ukagafyondamo nkuko. Hanyuma ugafyondamo uca wimanukira pole, hanyuma uca uconda ahantu handitse mot de passe et sécurité, aha ukafyonda nkuko. Hanyuma umaze kufyonda uca umanuka hepfo ukamanuka tugoma turabe ko atabantu baba baduhakinze, okay? Nico kintu cyambere cingenze tugoma tubanza turabe ko ata muntu yoba yarinjiye muri konte zacu. Ucuza rero ngaha handitse lié de connexion, tubanze turaba abantu baba bakoresha ino Facebook yacu, twinjirayo nkuko. Umaze kwinjirayo no kuvuga umaze kwinjirayo ngaha ucuza kwa rino zina ukaca uyicyondako nkuko. Yes guys, connexion c'est d'autres appareils. Donc murabona iyi telefone yanje ubunyene irimo iyi Facebook yitwa Tecnopova Neo ya kabiri. Set appareil. None hano bacha babikwereka ngo set appareil. This one that I'm using right now. Urabona ngaha hepfo ahantu handitse ngo connexion c'est d'autres appareils. Donc izindi telefone irimo ubunyene nyene tuvugana. Aujourd'hui 10h29. Urabona ejo 10h29. Bacha bakwereka n'amasaha. Ya hari umuntu akoresha A06 yayikoresheje, okay? A06 A03 Infinix Smart, izi zose ni telefone urabona irimo. Urabona bano bantu bose bariko barakoresha telefone. None ko mbonye abantu bose urabona iyi A05 iyi Android izi Infinix izi zose zirimo iyi Facebook. Aba n'abantu ubu nyine tuvugana mwono mwanya nyene nino saha bariko barakoresha telefone yanje. None ni gute noca ndabikuramo igasigara muri iyi nyene yanje nizeye yonyene, okay? Ikintu cyambere ndagusaba banza kande subscribe, hanyuma tuza tubandanya. Ndakwibutsa yuko iyo ugomba kuyugurura konte ya 1xbet ukoresha code promo sakabaganwa ndome nkuru, hanyuma ugahita uronka bonus ya 200% ako kanya, kandi buri ko ukoze deposit ya mbere lundi na vendredi ugahita uronka bonus ya 100%. Koresha code promo sakabaganwa, hanyuma ikibazo cyose uzogira muri 1xbet ucukinzanira, alright? Guys, rakare twizire ndabeke zino telefone ingene ucuzivanamwo bano bantu baduhakinze. Ucushona hano kuri sélectionner les appareils à déconnecter, ucuzukashona nkuko. Yes, urabona iyo umaze kugira hajya ushaka kurashona hano kuri tu igasigara haje wanje gusa, canke ukavuga uti okay ni A06 ndayizi, ni telefone yo ku kazi ni A06 kandi yindi. No kuvuga washaka kuvuga uti reka ndabe nkuremo izi nkizi zonga haifa akaba ari zukuramo, okay? Ndaza nkafyona nkuko nkavuga ni ndayikuremo iyi ndayivanemo ndaselectiona nkuko nshingira hano hepfo handitse so déconnecté kugira ndazikure. Donc ninafyona kuri so déconnecté iyi konti hitiva mwaziya telefone zabo, canza hano handitse so déconnecté right now, so déconnecté nkuko. Ya muze kuraba
déconnexion effectuée pour tous les appareils. Okay, ndagaruka kandi nkuko nizi zose ndazivanemo ndashonda uku izi zose ndashaka kuzivanamo izi zose ndashaka kuzivanamo izi zose ya okay. So déconnecte déconnexion effectuée tout. Donc guys, ngiye murabibona ya Facebook isigaye muri na telefone iyi pova turiko turakoresha na za A06 zimwe nyene dusanzwe dufise. Alright, murumva yuko kino cigwa ari ikintu c'ubwenge. Ushobora none rero kucuvuga uti okay, aha ndaheje kuzideconnect, urumva ndabikuyeyo, urumva zideconnect. Mugabo uwo muntu mu gihe yo ari wewe wiconnect wewe nyene ubwawe ari wewe wiconnect, aho nta kibazo, nta suite iyo subira kuhaba, kuko hari gihe wiconnect nko muri telefone ukayidandaza gusa ukababwiragire kuvanamo izo password. But ikibazo rekisha kihaba nikiye, hari gihe usanga ari umuntu asanzwe azi password yawe akaba ari we yari yabaye bwiconnect, nkuko ubu nyene ni yasanga byabaye deconnect yo cyasubiramo kwiconnecta. What is the next? What can you do to prevent from your Facebook muri telefone yiwe? Ikintu cyukora direct ucugaruka ngaha Okay guys, murabona hano hejuru ahantu handitse changer de mot de passe. Aha, changer de mot de passe, uca winjira ngaha kuri changer de mot de passe kugira ngo iyi Facebook yawe niyo aza kugerageza gusubiramo kuyishiramo muri telefone yiwe ntibize gukunda ko yiconnecta. Okay, hanyuma ukacuhinda password, waheje kumudeconnecta ugomba cuhindura password. Reka ndabibereke, reka turindire aga connection nubwo mbona nyene umenga kariko karagorana, ariko ngenda biberetse how to log out your Facebook account from all devices that recently logged in. Yeah, ndabibutsa ko ugomba kuyigura konti ya 1xbet at period. Once again, if you wanna register in 1xbet account, please use promo code Sakabagano in capital letter. So guys, ikintu haza gucokora renga ucuduga ngaha hejuru mode pass actuelle. Aha abantu benshi karabacanga bashaka kweka n'itariko heruka kuhindurirako, ucuza ngaha kuri mode pass actuelle ugashira mu mode pass nshasha. Okay, no mode pass wahora ukoresha niyo ucushiramo ngaha, ya mode pass nyene wari usanzwe wahora ukoresha. Hanyuma ukacumanuka hano kuri nouveau mode pass ucushiramo nshasha wifuza. Aha, mu gushiramo mode pass nshasha wifuza, ndabisubiyemo, ugira indome nkuru ugashiramo indome ntoyi, ugashiramo dupwedo tuya tuntuze tuntuze ngaha noneho bavyerekanye ngaha utu tuntu kanaka tutuntu, hama ugashiramo n'ibiharuro des chiffres. Votre mot de passe doit contenir au moins 6 caractères ainsi qu'une combinaison de chiffres, lettres et caractères spéciaux. Nyaza cyo kirumvikana tujya do special characters, utu arobase, utu point nyene nibiki. Okay, hanyuma uhejeje ucuta kuri kano kantu aka ucugira ati ukacukemeza akagasigura iki nanone iyo ugakoze ni tuba waciye hali ahantu ubu deconnegize za telefone zose. Ni bya bindi usanga umuntu wahora ubona akoresha Facebook yiwe iri muri telefone yawe, ugenda ukora ugasanga byita connect mugize nagiye ukagumuribona, ugiye kurifyonda ngo winjire bakashaka ngo shiramo mode pass. Alright, nekisho bwacobwenge nari nabateguriye abantu mwese mikeka ko Facebook zanyu zo bazarabaye hacked. Please check yuko mutaba muri ko murakoreshereza Facebook zanyu mu telefone agiye atandukanye, hanyuma mubivanemo. Ndabasaba yuko mutogenda mudakoze subscribe, mutogenda mutanditse muri commentaire ibindi vyigwa mwifuza kugira ngo tubandanye dukora turi ku kivi.